Turabahaye ikaze kuri Jairos Media, tukaba dushimiye cyane abantu badukurikirana buri munsi ku biganiro dushikiriza. Tukaba tugiye kubabwira kuri buno bwoko dusanga mu gihugu kibanyi cya Tanzania. Hey, my man. No. No. And what about you? Shopo. 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 And you? Bandunya. Guandunya. Watetete Guandunya. And what's your name, my man? Chaba. Chaba. And you? Turongeye kubaha akaze kandi kuri Jairos Media. Buno bwoko tubusanga mu gihugu cya Tanzania, ni ubwoko bita ngo wazabe. Ni ubwoko bwitwa wazabe. Ubu bwoko bukaba butunzwe n'uruhigi, batunzwe n'inyama, bagatungwa n'ubuki, bagatungwa n'ivyo bita ngo ubuyu, bagatungwa n'imizi y'ibiti, bagatungwa kandi n'amababi y'ibiti. Ubu bwoko bivugwa yuko buri hagati y'amajana 3 n'amajana 4. Ni ubwoko muri kino gihe buriko burinjiza amafaranga bijanye n'abakirarugendo babagendera buri munsi ku munsi, bivanye n'ururimi bavuga, bivanye n'imibereho yabo, bivanye n'ivyo kurya vyabo. Ni ubwoko dusanga mu gihugu cya Tanzania, igihugu kibanyi. Murakoze cyane, mushishikare kudukurikirana kuri Jairos Media. Turabahaye ikaze kugira ngo mukurikirane ibiganiro tubashikiriza. Turabahaye ikaze cyane mwese. It's the baboon skin. The baboon skin gives me the strength. I thought we were making the fire to cook, but it turns out we were making the fire to bake. For me, What would you do if a man wearing a baboon skin hat offers you a newspaper in the middle of the African bush? Would you say yes or would you say no? I asked why, when, how, all of the questions. It simply said that it's part of their culture. I don't know for how long, but it's needless to say, these guys had experience.